Hello nshuti bagenzi mwandanya mukurikirana ibiganiro bya Amipro Show257 twizere ko mumeze neza aho muri hose. Ni Rosi presenter kuri micro ndakwibutse wowe utari bwakore subscribe yikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambere bazaronka ibikorwa byacu. Utibagiye like canke dislike kugira ngo byose bigende neza na comment kugira ngo byose bigende neza nimba hari cyo dukosora ariko utibagiye share ku bandi kugira ngo nabo birabire byiza uheje kuba wirabira. Yes kuno munsi nuko nagerageje kuzana umumenyereza yabikoze bigakomera ndetse nubaka ibikora bigashimwa muri ekipe zigiye zitandukanye. N'umumenyereza yitwa Kabera batazira Mourinho yamenyekanye cyane mu migwi myinshi harimo Delta Star ndetse n'umugwi wa Legends Athletic harimo umugwi wa Flambeau de l'Est n'ubu kuri no mwanya ari umumenyereza w'uwo mugwi wa Flambeau de l'Est. Reka tuguye ko tunamuramutsa kugira ngo tuvugane byinshi kugira ngo na byinshi ugende uramenya ukuntu yatanguye kariyeri yiwe gushika kuri no mwanya aho yagiye arakora amateka agiye atandukanye. Christian ndakora mu gice ndagenda baramukije umeze neza yego. Yes kuri no mwanya bakora dukurikirana kuri no mwanya nuko hari benshi bakuzi nk'umumenyereza yabikoze nubaka ibikora bigashimwa ariko kumbura utakuzi akubonye ijyambere canke yumvise ijyambere zina ryawe yotahura ko ari inde n'umuntu uki Christian Kabera batazira Mourinho. Christian Kabera ni umumenyereza yatangiye kumenyereza umupira w'amaguru akiri muto, no bivuga uko akiri muto kandi natangiye kumenyereza hari 2008. Yes umuntu yumvise muri 2008 nuko yumva ko hari imyaka myinshi haciye imyaka igera kuri 12 uretse ko kuno mwaka tugiye mu mwaka wa 2021 tugiye gutangura rero ubundi mwaka kugira ngo ukwize imyaka 13 uri muri kariyeri yo kumenyereza. Umuntu acashaka kwiyumvira ati mbega yatanguye hehe yatanguye gute ukuntu yagira aragenda neza muri kariyeri yo gushaka kuno mwanya. Novuga ko kariyeri yanje nayitanguye nkuko batangura ishuri. Kariyeri yanje nayitanguye 2008 mu ma equipe y'abana batarenze imyaka 12 bita minime hari muri equipe yitwa Imboneza yo ngaha mu Kinama. Ico gihe muri minime 2008 twakina amashampiyona trimestre par trimestre. Ngiye kumenyeza iyo mugwi w'Imboneza wari umugwi kuva kera wari ufise amateka muri ivyo byicaro. Rero nafashe umugwi naza amateka yawo mbonaje Imana iramfasha ko nafashe umugwi ndabikora buri trimestre nagenda ntwara igikombe ndibaza baraba ama RTNB izo nkino zakinirwa mu Ngagara hajya bita kuri libre niho twakina izo nkino trimestre par trimestre. Na nicyo zina rero rya Mourinho byavuye ngaho nyene ico gihe umumenyereza Mourinho w'i Burayi yaramwara bikora mu migwi itandukanye y'I Burayi. Rero baca bashima abana n'abakunzi kumijyo zina ryitwa Mourinho kuko ibikorwa narimo ndakora muri uwo mugwi w'Imboneza wa minime w'abana batarenza imyaka 12. Yes kuri no mwanya uri umumenyereza muri equipe ya Flambeau de l'Est urumva ko umaze imyaka myinshi uri kuramenyereza uhereye muri za minime. Dushatse kumenya ukuntu wagiye nyuma yo kuva muri Imboneza wagiye uraja mu mugwi uwuhe gushika kuri no mwanya hugeze muri Flambeau de l'Est. Nibyo namo ndavuga kuko je kariyeri yanje nayitangiye ko yabatangura primaire mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu uko kuduga je natangiye minime mu Imboneza hama kade na cenja muri kade ya AS Manyema ndibaza Manyema murayizi. Ico gihe Manyema yaranshimye ko no bafasha mvuye muri minime njanja muri kade ya Manyema. Ico gihe kade ya Manyema turava mu mahigwa nakiri kare hacaba uwundi mugwi witwa ICU-Com. ICU-Com yoyo yabandanije ikija muri ya tournoi ya quart de finale demi finale yo kuraba equipe iduga mu cicaro ca kane. ICU-Com umumenyereza wabo arangoma aravuga ko ari ibintu nakubonyemwo womfasha muri uyu mugwi wanje muri zi eliminatoire twaraba ko twoduza umugwi. Sinamwangiye kuko niyo ntambwe yanje yo kwiyerekana ko ari ikintu je Imana yamaye turamufasha hama turazamura equipe yitwa ICU-Com mu cicaro ca kane. Birengaho c'était 2008 tugomba tuje muri 2009. Nchampasa stage ya mbere muri kariyeri yanje y'ubukocha. Stage ya mbere yanje ya FIFA c'était FIFA Olympique et Solidarity. Ni FIFA ihana collaboration avec Olympique Olympico
na federation mu Burundi. Ico gihe twakoranye n'abamenyereza bo nibo bamenyereza tugendera ko mu Burundi, ba Omari Mbaya Francis, ba Alexis bose muzi, ba Thierry Chombe, aho jya bose nibo twatanguranye muri yo stage ya FIFA Olympique Solidarity. Mbo birengaho meje gukora iyo stage, mbo sina namezi kwezi namaze ngaha mu Burundi, nace ndondera ibyangombwa byo kuja i Kigali. Nace ndondera ibyangombwa byo kuja i Kigali, mbo birakunda ko nje i Kigali. Mbo i Kigali sinagiye ngo ari equipe ya ngomwe ngo yanwa i Kigali. Mbo i Kigali nagiye nka famille, kuraba famille, kuraba mushiki wa papa wanje abari yambwira ni byoshoboka ko woza kuba iwanje i Kigali. Mbo biracamwo ndaje i Kigali, ariko nagiye mfise ibipapuro vyanje kuko nzi ko ari akazi nigiye kumenyereza, ari byo byomfasha hariya ncanjana n'ibipapuro vyanje. Mbo ndimo ndimenyereza igisagara cy'i Kigali semeni imwe ya kabiri ya gatatu, ukwezi kurapasa. Mbo ndavuga abo sinoguma nicaye, reka ndondeze imigwa hari i Kigali mito y'abana, kuko navuga ino menyereza abana ndabijya mito ya my école de foot ko ari equipe yongomwa nkayimenyereza. Mbo Imana yabimfashamwo, nja hajya kuri stade ya Fegwafa agiremerera inyuma ya stade Amahoro, nditegereza imigwi mito mirakina hajya. Mbo bacambwira ni ipresenter kuja mu president w'igi academy, uyo mu president w'uyo equipe yitwa Esperance y'Iremera, ni école de foot y'Iremera. C'était 2010 kuko nagiye 2010 gomba yinjire. Mbo uyo mugwi uyo president arambwira nizana ibipapuro vyerekana ko umumenyereza wakwe mu Burundi. Mbo ndazana ikiye igipapuro canje cha FIFA na yanuze certificat naronse ya FIFA. Ndemu president aravuga ni wewe uramerita gufata iyi equipe y'abana. Mbo izo equipe z'abana zari mu kategori nka zitanu ko zombo namenyereza equipe nini, ariko barabona ko usiva akazi kanyu ko kagenda uko uca bwira, babona ko akazi kanje gakugwa neza. Bacavuga ni izi kategori zose zitanu turazigwa yuzo kipe, turabe ko murajya amarushanwa tugoma tujemwo y'abana batarenze imyaka 10, 12, 14, 15 gusha ku 18, turabe ko arico vamwo. Mbo ico gihe Imana iramfashamwe muri zo kategori zitanu, ntwaramwo championnat muri kategori zibiri, kategori y'abatarenza 18 n'abana batarenza 14. Imana yayifasha ndabikora neza. Mbo iyo école de foot rero ku Imana ndakubwira ikora ibitangaza byayo. Iyo école de foot nari ngiye kumenyereza yari collaborer sana na Fegwafa na Federation mu Rwanda, kuko abo bana hamwe n'indi école de foot bari zari zibiri ninzo buri marushanwa yose abaye mu Rwanda, Sekafa, Chaine, iki championnat Mavubi kinye. Abo bana nibo bikora ko iyo école de foot nibo bajya abana batora imipira aux aventures ya terrain, nibo bajya abana nibo bana bafata zijya fair play n'amadrapo y'ibihugu. Rero je ndaparticipa mu baransaba foto iki barangira badge y'ya Sekafa yabaye 2010, ndio ya Sekafa yazana induru ba Mazembe tepe Mazembe iragwana bambutse zose. Je suis là avec niyo badge n'ubu ndacayifise tietela yo badge ndacayifise. Navuze ni souvenir yanje kubona nagiye mu Rwanda première fois, c'est ma première fois nyuma nga participer ibintu nk'ibi, nkaronka badge nk'iyi, ni ikintu gikomeye cyane muri CV yanje. Yes, nyuma kuba mu gihugu cy'u Rwanda waragarutse hano mu gihugu ugira comeback idasanzwe, ucuja mu migwi ifise amazina kumbure, wacushikira mu mugwi kugeza kuri no mwanya. Mbo navuze ndimo nababwira ni kariyeri yanje nayitwaye buke gushika ngenda muri niveau nini, kuko sinatarutse. Mbo mvuye mu Rwanda nashitse ngaha ndavuga ni reka nduhuke gatoya sinye mu bintu by'imigwi, ariko ari equipe bita Peace United murayizi president mu cicaro cya gatatu ico gihe. Ico gihe yari kiri muri kade, yari kiri muri kade yo mu Kinama. Mbo president wabo niwe Papa Sova, mufana mu membre mukuru wo muri Interstar baramuzi, wo bita Moze Seti voilà. Mbo ico gihe yari yamaze gutsinda yari yamaze gutsinda demi finale, siko igomba iduge. Mbo caravuga ni yaro super coupe bagize kaba finaliste. Ico gihe equipe yitwa White Star.
ico gihe ariyo equipe ya White Star bo baduganye bose mu cicaro ca kane. Ni equipe yavuye mu witwa Karike ari muri Buja City kuno mwanya. Voilà, yavuye muri Karike, Bebe Imidi ari muri Flambeau de l'Est, Bebe nakaba ari muri Reserve. Muri Reserve voilà. Mbo muzese terambwira ni ari ubumenyi wakuye mu Rwanda, ari ibintu wabonye mu bamenyereza bo mu Rwanda wo bidufashamo muri finale d'Ufise y'imisi 3 après y'imisi 3 aro finale izoba samedi widufashemo ubwo bumenyi buduha abana bacu turabe ko twotahukana igikombe natwe tuje mu migwi yatahukanye igikombe turonge na kantu nyene ga souvenir twoshira mu biro vya equipe Peace United. Ndavuga ni je na kibazo n'ubu ndi libre reka nabafasha imisi 3 turabe ko iyo finale twoyitahukana. Imana irabimfashamwo turatahukana ico gikombe muri finale yiyo White Star na Peace United. Peace United iraduga mu cicaro ca kane. Urabona ko navuye ngaha mvuye muri kade nja mu Rwanda ncasubira muri finale. Navuga ni ubu namaze gukoca kade mu Burundi sinosubira muri kade, reka ndugane n'uyu mugwi nyene Peace United mu cicaro ca kane. Niyo nace ndugana ndabwira ni president abana bawe ni beza, reka ndabaduga nico gihe harimwo Rama, uyu Rama yari muri Kayanza United Interestare, Kayanza United acaja no muri Tanzania umugoshe. Voilà, ico gihe hariho ba Isa Kairizi muri Interestare yakinyi na muri Olympique Stare, arimwo Bura niwe yari kapiteni wa Interestare na niwe umwana wa Muzeseti. Ni benshi navuze n'abandi barabihevye. Arimo witwa Seti ari muri equipe. Voilà, Seti Messager Monge yakinyi no muri Eugene yabo bana nibo nareze. Ndavuga reka ndugane n'uyu mugwi ndabona ifise talent zidasanzwe. Ifise talent zidasanzwe. Uyu mugwi arico twogira, ari comeback twogira muri 4e division tugumanye n'ubumenyi mfise, reka ndabukoresha muri abana bawe. Nimba ari sabuni nimba ari ikije mpamvu ariko nkene kugira CV yanje ndawumenye nakuye ari yan test mu mugwi wawe ndabe kubumenye nakuye mu Rwanda ko bwafashe neza mu mutwe. Ico genda cyanabubwira ni nubu nacyari muto ngirira licence naje nzokina muri equipe nyene ya 4e division nkoca nkina. Ico gihe acagira 4 licence yanje. Ico gihe twari trio nkaziya trio wumva zaba Messi, Suarez, Neymar. Ico gihe twari trio ya Isa Kairizi, Rama, ujya musi Rama namukinja kuri 9 anyuma je ngakina kuri abasatirizi bose Isa na Rama. Ico gihe ngakina 11 na entraînement nakora. Entraînement yanje yari umunsi umwe, yari umunsi wa vendredi bucari match, ariko ibintu nakina banene bose bakabona uyu muntu ibintu nakina biva hehe. Ariko je ngaca mvuga nimbo burya bumenyerekana abana ifoge ndaberekana no mukina umupira, niyo mpamvu ubona na discipline yari rihuta ico gihe. Ndamubwiye umwana akora ibi naje ndabikora mu kayibona. Kandi iyo iganwa twarahejeje ibitangazo twakoze ijya equipe White Star twakinye nayo muri quart finale, niyo twahuye nayo muri demi finale muri 4e division. Ico gihe twaciye dukina demi finale na equipe ya Charama White Star. Charama White Star turayitsinda kimwe ku busa. Twitsinda kimwe ku busa. Nico gihe muri yo demi finale twakina Scorpion ari muri kibuga nka coach wa Peace United nkaba nkina. Turaronka amahirwe tutsinda White Star. Urabona naje mvuye mu Rwanda nshikira kuyitsinda muri kade. Chadura demi finale ndayitsinda ndi coach wa Peace United kandi n'umukinyi. Finale chadukina na equipe yitwa Scorpion. Ico gihe Scorpion arimwo abakinyi ba Mukunzi Yanike, Isa Bigirimana murabazi bari yisageze mu gihugu ca Zambia, yahoze akina muri Scorpion kwa nimero 23 zibiri cyangwa busatirizi ndetse no muri Yadike yarakinye. Ico gihe Yanike Noah bari bamushize muri list ya Scorpion ko yo champion yayikinye yari muri Academy ya Play. Iyo match ya nyuma ndibuka ko yakinye Yanike hagati mu kibuga. Voilà, niyo mpamvu navuze ni yari muri Academy ya Play ariko bari bamushize muri list ya Scorpion kuko ari amatati y'umukinyi bamutware Academy ya Pere ariko yaciye aza gukina finale yacu niyo Bigirimana Isa. Baracara dutsinda tuca turaduga mu cyacu ca gatatu. Mu cyacu ca gatatu sinatevye muri Peace United kuko nababwiye ni je ndafisa yandi mabanga ndimwo sino rongo umwanya gukoca Peace United ngoca match zibiri gusa nca ndabareka. Ico gihe hari equipe yitwa Les Amis mu Kanyosha. Ico gihe Les Amis mu Kanyosha kini ngaha ntukanema kuri so quartier barabonye ibikorwa vyanje vyose barankurikirana kuko nabo baraba membre ba White Star. Bajya Les Amis bajya president baraba membre ba White Star barambona aba president baraza baransolicita woza
kudufasha gukoca les amis yo mu Kanyosha yari mu cicaro ca kabiri urabona mvuye sinari bwagende gukoca 3e division mbo bara solicita gukoca les amis yo mu Kanyosha mbo ndaja muri les amis yo mu Kanyosha erezima nataruse 3e division nja muri 2e division mbo ndayikoca match yacu yari kudutuma tuja muri barrage catunganya na volontaire mutuganje volontaire ico gihe byasaba ko twitsinda apara kunganya mbo volontaire niyo yacigina gukina barrage ikina na unité y'imuyinga ico sinda unité y'imuyinga cagiye volontaire yaciye iduga mu cicaro ca mbere mbo après ngaho mbo ndavuga ni sinobandiriza ngaho nca nsubira inyuma kumenyeza 3e division equipe yitwa Rangers AFC Rangers yo mcicaro ca gatatu ico gihe Rangers naje kuyifata yamaze gukina match 3 imenyerezwa n'umukinyi wayo d'origine ubu niwe mumenyereza agira kabiri muri Muzinga bita Janvier ico gihe niwe yamenyereza yakina muri Muzinga akaza gufasha equipe yiwe yamureze AS Rangers muri 3e division mbo ico gihe amahirwe namumereye neza kuko yayo mabanga yari bwa yanonosore neza mbo baransolicita kugenda kumenyereza equipe Rangers ico gihe nasanze yamaze gutakaza match 3 9.9b parce que match zitatu zose yagedi kubitwa bitatu mbo mani yarabifashamwo ndayimenyereza ndayishikana gushikaho dushika kuri match ya nyuma turahangana na equipe bita PC Scorpio turahangana mpaka kuri match ya nyuma yo match ya nyuma yari PC United nari kwitsinda PC United nacaja muri match do barrage yo kugwanira ibibanza byo kuduga mu cicaro ca kabiri amahigwe ni yankundiye bica birahera ngaho mbo après ngaho ncanja mu Kayogoro baransolicita kuja mu Kayogoro muri 3e division mbo ico gihe 3e division mu Kayogoro bari bakiri mu bintu byo kuvuga ni dukoreye equipe iyo equipe yitwa Butare City dukoreye equipe tuze tukikinira gusanya byo kwiryohera tuhamagara abakinyi bibujumbura dupambana ngaha duhamagara abafana duce inoti biya vyuko gusa nibari mu mahiganwa ya federation oya mbo ico gihe nyakubaha arongoye ishiramwe ryacu ry'umupira w'amaguru federation yo mu Burundi FFB Reverend kuri son excellence mbo ico gihe aravuga nimbo abantu bacu ariko tumwise son excellence ntitwa tugize amakosa kuko son excellence nibaza ko umukuru w'igihugu gatumwite gusa ko uburongo ishira mu ry'umupira w'amaguru nyakubahwa Reverend kuri voilà nyakubahwa honorable Reverend kuri aravuga mbo abantu bacu niho twavukiye ariya niboga umukunyene bakina ibintu nyene by'imbandi nuko tuvuga imipira mwibarabara naje mpari aca bagabira equipe yo mu cicaro ca gatatu bace bayita Butare City ico gihe baca ransolicita ngende kwimenyereza iyo equipe Butare City mbo ico gihe naronse amabanga niyo novuga niyo mabanga ya mbere muri mu mupira wanje w'amaguru yandushije cyane kuko nagenda kwigisha tableau nagenda kwigisha amategeko y'umupira kuko nabantu bari bwamenye ibintu by'amategeko y'umupira w'amaguru nibari bamenye ibintu by'umupira w'amaguru amategeko ndabigisha amateori pratique kwa mbo imana yadufasha turagira match amikare na Aigle Noir ico gihe ku kibuga cyabo bakira ibyatsi nagiye match na Reki Nyamikare iyo match rero itangaje nibadusize amagori menshi badusize bari ma 3-0 ico gihe ndavuga burya abana banje batangiye kumenyera mbo tuja mu mahiganwa ico gihe turapambana mbo twakina inyanza twakinira inyanza aller retour izindi match tuzakira hajya mu Kayogoro ko ari bafise ikibuga ciza mbo ico gihe rero tuja mu ma demi finale iyo demi finale rero wari kuyitsinda caja mu eliminatoire yo kugwanira kuduga mu cicaro cya kabiri babona intambwe twagiyemo ico gihe tutsindwa na Beach Boys yo mu Rumonge mbo ico gihe Beach Boys bari bagize amaritije turajammo kwa meni ya pass ndavuga niyo turanyu ya mbere mugiye mu cicaro cya gatatu ugaca mucika muri demi finale ni intambwe muteye rero ibinda basigiye mu nonosore kandi mubifate mu mutwe hageze akabananira buzuze mu mamagara ndabafashe twungurana ubwenge kuko ubumenyi ndabasigiye muzo bukurikize bizobafasha mbo ico giye mejeje kumenyereza iyo championnat bace bambwirana mbo buraruhuka mu Kayogoro marenga une semaine hanyuma bishobotse uzocutaha
Imana ikora ivyayo, Imana ikora ivyayo, Imana ikora ivyayo. Mwijoro ndonga telefone ivuye ku mumenyereza wacu, ubu niyo mumenyereza agira kabiri mu ntamba mu rugamba ariwe Mutombola. Ndonga telefone ambwira ni uri, ndavuga jewe nari mu Kayogoro, nari mejeje gukina championnat 3e division, none yaheze nimo ndapasa une semaine ya vacances ino bari banyimire ko no pasa vacances nabo nduhukira ino hanyuma nce naha. Aravuga ni oya navyo kugira vacances ari offre ndakuronkenga. Iyo offre ni yega president ga kocha ambwira iyo offre ni ya equipe Flambeau de l'Est. Ndavuga i Flambeau de l'Est kuko ico gihe Flambeau de l'Est nagenda kuira Nyanza, nagenda kugira Nyanza mamachi yabo, ndabona ni equipe ikina neza ariko na mahirwe miraronka. Ico gihe baransolicite me ava yaho kwanza, ava yaho kuko arakanuna ari nasimbye. Ico gihe 2014 aho ni 2015 dusubiye inyuma, nari mu byo gukina tubireke, naragiye gufasha Flambeau de l'Est, c'était deuxième phase retour. Ico gihe Mutombola yayimenyereje cha arayirekera méthode. Mbo méthode nawe ivyo kumenyereza ni yari yabinonosoye neza. Mbo aransaba ko mbo kocha ubu wamaze ivyo mupira wamaze guheba noza tugafashana kumenyereza Flambeau de l'Est. Ndagenda turamenyereza Flambeau de l'Est, we acha yokipa poste nkiya responsable wa Flambeau je nkaba umukocha. Ico gihe hari ababen uyu abe uniwe kocha principal wa Interstar, haro Fidele muzi, haro batutu, haro aba bakinyi bitwa ba Blaze ari muri Nuzea ni Namungo sinzi Namungo muri Tanzania. Blaze bose bari muri Flambeau de l'Est. Ico gihe basure baramuyurama na kocha muri muri Peace United bose bari muri yo Flambeau de l'Est. Mbo turaheza mu kibanza Nayisa umenga yaraciye. Yes, Nayisa. Ico gihe turaheza mu kibazo c'8, turashimira Imana kubona dufashe equipe turi kumwe na méthode sans président, sans membre, sans quoi duterera aba membre bakunda inkino kandi bakunda na Flambeau tubaterereza hanyuma tukabona equipe vraiment twitwaye gushika ku kibazo c'8 tugeza champion tutakorotse, twaje dushimira Imana. Mbone kino ndonge ya offre rero yo kuja kumenyeza mu Kayogoro, mboyo nayivuze mbo i offre rero naronse na Mutombola mvuye mu Kayogoro rero. Bo Mutombola bura ico gihe yari dimanche blendi bukeye mu gitondo kakare direct nshikira kuri centre technique niho hari biro yiwe. Mbo turavugana ico gihe hari bari bamaze gutegura match ya U17 na Flambeau de l'Est. Ajavuga mbo je nagwamagaye offre nziza Flambeau de l'Est yanumye president wabo ko imenyereza. Ndavuga je ndi tayari kubura ndi libre. Baravuga aro match ya mikare twateguye nga ya Flambeau de l'Est na U17 woza ukayiraba. Turayiraba Flambeau de l'Est kubitwa 3-0. Mbo ndavuga equipe nayiravye. Ico gihe Flambeau yari ya nyuma. Mbo hari asigaye match zibiri phase yale zihere. Mbo turavuga mbo ubu wayiravye equipe, reka tugende tugupresente kwa president. Rero bukeye bwaho turavuga na president bishoboka byose kwa dokwa kontra iki. Ajavuga mbo iyi match ya Kroko ugiye kuraba mu Rumonge nitwe gushira mu responsibility nyinshi. We genda nk'umu responsable nka coach, ariko genda urabe igikenewe kugira ngo match ya Interstar iheza championnat phase yale yo mu Ruyigi niyo tuzoguha ikintu cyose gikenewe. Bo yo match ya Kroko tukuyitwa 3-0. Mbo bukeye bwaho Flambeau president aranelefone après match ya Kroko ngo coach urabona gute tuko kwirukana abakinyi bose tukarekrita bashanda. Vuga nawe president igikenewe kirazi wanzanye kugira ngo nkimure ibibuze, reka duweze match ya Interstar me ivyo nza kugusaba kuri match ya Interstar mu Ruyigi ubinkorere. Imana yadufashe mbara bitegura, turategura match turaduga mu Ruyigi. Imana yadufasha kuva Flambeau yatanguriye championnat kugeza mu match ya 14 ni bari baronge 3 bari kunganya gushika baronge izo sipu. Mboca tu ronga amanota 3 yo gweza phase ale cha tukwiza amanota 9. Ico gihe president araryoherwa mu Ruyigi agira kwa ibikenewe ku bakinyi, turamotiva abakinyi. Mbore tu urunca ndarekrita ntare Christian Wilonja gardien Wilonja ari muri Musongati, ndarekrita Idri mwibuka yari muri Mukura
ndarekrita na dumu mwumva agenda mu za Kenya hehe n'abakinyi batatu gusa narekrita dukora ibikora inka ico genda kubita ama equipe iguma mu cyeco ca mbere n'ikibazo c'8 ndabagabigwa ubukemanyi bukomeye nubu bien sûr kuko nubu mu mateka ya football mu Burundi ntubwa mbere umumenyereza wo mu Burundi agabihwe ikintu kigabigwa n'abantu bakomeye mu gihugu ikintu citwa inka nubu niyo souvenir yanjye no muri CV benshi baransabye ko bogenda kuraba iyo nka nahawe ndababwira ni nzotegura umunsi kuko umuntu agiye kuraba inka umuhani cy'umuzimana ndavuga ni birarenze ibyo ndabireka ariko agakemana n'akaronse kanashima Imana kubona nahejeje equipe y'abandi nayikoroye mu cicaro ca kabiri. Yes, kocha nyuma yo kuva muri Flambeau de l'Est waraciye mu yindi migwi harimo za Delta Star, harimo za Legends Athletic n'izindi byagenze gute? Igihe mvuye muri Flambeau nahejeje championnat Flambeau meje kwishikana kudakoroka nca ndayimenyere ndayiprepara ndemeye ariko nakojeje match zishika 6 nca ndayiva mu canja muri Ngozi City. Muri Ngozi City naho nyene nasanze equipe iri hasi iri mu bibanza byo hasi bya 14 ndavuga reka dakora akazi gushika ku kibanza c'8 ariko ahasigaye match 3 ko duheza championnat ndabareka kuko ari ibintu bitagenze neza ndavuga ni nabafashe muri kibanza ca 14 ndabashikanye mu kibanza c'8 eka ngende amahoro ibindi murabibandaniza mu nyuma muheze izo match 3 ndazi ko mutazokoroka mvuye muri Ngozi City nace ndonga offre kugenda mu cicaro ca kabiri muri c'était Magara Star Magara Star icoge yari yamaze gukoroka mu cicaro ca kabiri ndayimenyereza nayo nyene turonka ikibanza ciza heureusement twatangiye nabi turina nasura me ikiba trop tard championnat irahera mvuye muri Magara Star ncanya muri Flambeau kandi ngaruka muri Flambeau bigenda nabi ncanja muri Delta Star ico gihe Delta Star nakojeje match zari zisigaye nka match nk'umunani zo gweza faziale duheza faziale ndabona equipe iri hasi cyane ni yanyuma ndavuga kugira ngo ntangure faziale tumvikana ibinibi kugira ngo equipe sindayikororeme biranka ndayivamwo ncamva muri Delta ndicara après kwicara Region iravuga ni wo kwicara uko turi ngaha ngo dufatire deuxième division Delta ari muri première division ncaza muri deuxième division ya Region Athletic Region Athletic turakomeza championnat turakina me ico gihe sinagiye nk'umumenyereza nagiye nka directeur technique ico gihe ariyo coach ariyo coach no yari coach principal ndabanzana nk'umudirecteur technique naho gutanga de conseil ibiki mbona vuga ubundi directeur technique na contrat nkeneye umwana noronga offre y'ahantu iyo offre naronse nayihawe na coach nyene havuga ni mbona noronga contact ziva muri reserve ndavuga naco baye contact yanje turavugana ibintu birapasa neza tugenda muri reserve meco gihe nasanze reserve yamaze gukina match c'était match zibiri ndibaza ya Coupe du Président championnat ndayifata reserve turakora kazi ico gihe twarimo turirukangana na Interstar gufata ikibanza ca kabiri basi dukine barrage biranka turashima gufata ikibanza ca gatatu championnat irahera championnat reserve iheze acindicara après kwicara ndonga offre ya Flambeau kandi kuko ama offre yaronga ya Flambeau kandi après 2016 yari kuza ndayitegure nkoje match zibiri ngacamvamo imaje zibiri ngacavamo nace ndonga offre ya Flambeau ndayivamwo ndakenda sinicaye kuko baraza akazi kanje baraza amateka yanje CV yanje barayikurikirana barazi ico nshoboye ndonga offre ivuye mu Rumonge ya Messager Rumonge ubu yitwa Koroka ariko ubwo yari Messager Rumonge kuko Messager Rumonge yakine place ya Messager Bujumbura bacavuga mwege cyo tubembere ni muhindure Rumonge iguma ari yitwa Messager kubera ni equipe yegukira Kabera Messager Bujumbura yavuye mu cyo cyambe kijya mu cyo kabiri kijya gukena kibanza yitwa Messager Rumonge voilà nayikabikira kina yitwa Lekoko Rumonge voilà cyo gihe ndaronga offre kugenda kumenyereza Messager Rumonge ariko offre yagiye kuronga Messager Rumonge naironse mvuye muri Legend
nayironse muri Eugene ariko ico gihe muri Eugene nari permanent nyene nk'umuntu aza guterera ivyumviro gukoca ico gihe koca yari koca Mberezi ndaranga ko ofre kugenda mu Rumonge ndakoca retour nagiye kwifata nabo je niri mu bihe bibi mu bihe byo voilà Urumonge baramwirukana munde indasa bacu barambwira amateka y'equipe burya imaze kuja mu bibanza byo gukorokira koroka naho urinde irakoroka ndavuga je ari impano y'Imana yamaye niza kwikora deja budget yari hari budget yari hari ko ibintu byaranka ariko navuga rekunda were ku budget bayikoresha motiver les joueurs baramotiver les joueurs les anciens joueurs ba équipe yitwa Code d'origine n'aba nouveau joueurs bazanye twari Chris dukuye mu academy ya Nyanza na hehe ni Bujumbura mu bintu biragenda neza équipe nebuza mu cicaro ca kabiri Imana yayifasha uko après guheza message naricaye ndicara ndaronka kandi telefone ivuye ku murongozi wa Flambeau de l'Est niyo umwaka rero naronse offre yo komeza kandi Flambeau de l'Est nuba Flambeau de l'Est 2020 ayiri hazi ndavuga ni ubu rero yamatara nakoresha gufata amakipe akoroka ubu rero ubwenge namaze kuburonka reka ngende ndabuhe Flambeau ubu byari navuga ndaje muri Flambeau ndademisiona no eka turabe bijya byatugoye tubishire ahabona tugorora ibita ibyari byagoranye tubare ko equipe ubu ntaje phrase ale nduwa mbere yes coach umuntu atanga urugendo rwiwe hari ibibazo agenda aracamwo canke ibihe byiza agenda aracamwo kuri no mwanya ikintu kibi waciyemwo nk'umumenyereza udashobora kwibagira vuba niki bibi nagiye ncamwo ndavuga ko CV yanje yatangiye kononekara ntango ibintu bya demission kuko nabonye ibintu bya demission irevura ko football cyo mu Burundi turayizi hari ibintu bigorana mu buryo ariko niyo kwihuta gufata ingingo ngo urahebye equipe kuko ari kintu batagutunganyiriza kunuko nace nsubira inyuma ndasubiza ubwenge ndavuga noguma none na CV yanje mu nungo ndimo nafata decision ngo babone ko ndumumenyereza afite decision direct tic tac hari ibintu utorera ugatwara buke kugira ngo ushike ku kintu ciza niyo mpamvu ubona ndiko ndakigendera muri Flambeau sivuga ko muri Flambeau ari ibintu bitagenda neza no bimwe biragenda neza cyane ariko ari ibintu biteza kuyumba mu buryo iki si 100% uburyo ari ibintu bigenda neza n'ibintu bitagenda neza ariko tuteza kubifashana n'umurongozi nk'umumenyereza nk'umwigisha azanye kumenyereza equipe kugorora abakenyi mu bwenge no kubereka vision ifoka ibintu biteza gufasha president mu gihe president ari absent kibuga n'ibintu byose uteza kumufasha kuko urumenyereza kandi urumukozi we uteza kumufasha ibintu biteza kumugora ukabigorora coach warigeze wiyumvira ko uheba umwuga w'umumenyereza ukabihebwa hagarika ukarondera kandi kazi jewe ivyo guheba kumenyereza narahiye sizofana kuko imyaka yanje mfise abantu bose barayumva ukuvuga rero ivyo bintu babitanguye cyari ufise imyaka ingahe ndavuga iyo myaka ni do Imana yashizemo ni do Imana yashizemo sinote uko nyene ni jewe servo yanje neza kuyoza nkamenya ikibuze naha ifoge nagishira ngaha kugira ngo ngorore akazi kanye kagende neza ikintu ciza umaze kubona mu mwuga wo kumenyereza cyo tuma gushaka kuno mwanya kiguma kiguha motivation yuko utazobiheba niki mbobwa mbere yaramaye itunga navuze na yaramaye itunga iyo tunga sivuga ko ari itunga rinini ariko mu vya football namaze kuronga na jewe aho mvuga ni kajya kabore kajya ubona kajya kakaenkari nimba kaenkari nimba ka metre 50 sinzi ntagakuroye mu kazi kanje ko kumenyereza niyo mpamvu ari itunga yamaye neza kugendera ko muri akazi kanje bumenyereza muri no mwanya muri muri deuxième division cyangwa ikicaro ca kabiri nkuko tuvyita umugwa Flambeau de l'Est warangije ico twita phase aller inkino zibanze uri mu kibanza ca mbere twitege iki muri phase turi mu nkino zo gusubiriza objectif nakubwiye bijya byari byananiye ndimunda bigorora kandi bose barimo kubibona sur terrain barimo kubibona sur terrain c'est que objectif yanje ni kumentina ikibanza cyanje ca mbere du début jusqu'à la fin du championnat
ko kontra yawe kurande gwa Flambeau de l'Est wagiye muri Rekoko ngo uvuyeho uhejeje kontra imwe mu gihe wari ufise imyaka 2 ngo cugira comeback kugira ngo urangize sezo iyindi kuri kiyavuga ngo urangiza imyaka 2 wari ufise muri Flambeau de l'Est twizere yuko inyuma y'ino sezo ugiye kubandanya no mu gwa Flambeau de l'Est mu gihe vyogenda neza ugashika mu cyo cambere canke naho nubwo vyokwanka bigashika imbo ico gihe nari mfise kontra y'imyaka 2 muri Flambeau de l'Est mbo igihe nagiye muri Kroko twavuga na president wa Flambeau de l'Est avuga ni mwonyemerera ngagenda basi anba vyanse ngampimya handi ndabe ko byo genda numuntu umutima numuntu atahura ikintu ningoga president Flambeau numuntu atahura ikintu ningoga kandi umuvyeyi kandi je yaramaze kumbera umuvyeyi abantu bari yumvira Mourinho na Flambeau de l'Est kwa yaramaze kumbera umuvyeyi nanje namaze kumubera umukozi kuko araza akazi kanje naho kanka merazi aho afyondera bikatumira neza arazi n'ibintu byanje bibura mu mutwe akabigorora neza rero nacingira comeback yo kuza kurangiza umwaka nari mfitanye na Flambeau nyo uyu ndimo kocha umuntu atanguye akazi kiwe hari icyo twita umu idole wawe urabirako kuri no mwanya bamenyereza b'abarundi ninde uvuga ati je nakandamurabiye ko ndabona yuko nushika kure mbo abamenyereza b'abarundi norabirako ntabanyereza batarenga batatu mbo mumenyereza wa mbere natangiye kurabirako nkimenyereza navuga ni le système de bloc attaque yari Mutombola Olivier Mutombola wa kabiri nakurikirana cyane amaactivité yiwe yariko cha Jimmy Ndayizeye umukoci wa gatatu navuze ni uneza kurabirako les tactiques ziwe iyo uteza gusukura umupira ari Cedric uyu ni wa kocha Yanga akiri muri za Atletico kocha ndagushimira ko waduhaye umwanya wawe kugira ngo tuvugane tunamenye ukuntu watanguye nibihe wagiye uracamo nk'umumenyereza ko ndabashimiye iyi ni Amipro Show257 nizere ko hari akajambo bubaha bariko twumviriza ndetse n'abariko turaba kuno mwanya Amipro Show257 no bashimira ko mwangenewe no munsi mukambaza CV yanje y'ubumenyereza nka kocha nkahiba namwe ndashimye kandi abadukurikiranye kuva mu nango gucika mu yerezo yes yari Christian Kabera batazira Mourinho twari kumwe ariko ni Rosi presenter kuri micro ndakwibutse ko tari bwakore subscribe yikore kugira ngo uje mu rutonde rw'abambiro bazaronka ibikorwa byacu ntiwibagire kugira like canke dislike na share ku bandi kugira ngo nabaronka ibyiza uri kurirabira nawe canke uhejeje kuyirabira ntiwibagire icyo twita comment kugira ngo haba hari udukosa canke ivyo vyakuryoheye byose tubimenye kugira ngo byose bije ku murongo bije ku rutonde nko kuvyifuza bye dusubire ku kindi kiganiro gikurikira.